ya Evariste Ndayishimiye yamari ko arashikiriza aba majambo usanga akabereye tukiri ku rugamba twarakunda kuvuga bene ayo majambo atabereye twayita amapupagugwa, hanyuma abayavuga nabo tukabita abapupuzi. Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni mbonesha kure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho ino mbonesha kure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turayatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Abatari bake bari bazi ko umutama Hussein Rajabu uri mu batanguje umugambwe CNDD FDD yaba yarishwe, dore ko iperereza rya Nkurunziza ryamaze igihe kirekire ryemeza ko ryishe Hussein Rajabu rikamwicira muri Tanzania, ariko ntibigere bagaragaza ikiziga ce ndetse ntibigere bagaragaza ikintu na kimwe cyerekana ko koko bishe Hussein Rajabu. Ariko icyatunguye abarundi batari bakeya nuko yongeye kugaragara agaragaza uko ibintu byifashe mu gihugu, ndetse akaba yagize byinshi avuga ku butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Akaba yashimitse cyane ku majambo akunze gutangaza, amajambo ateye isoni kandi amajambo agaragaza ko ataco ashoboye, aho yavuze ibintu bikomeye cyane kuri Ndayishimiye, ndetse akanagaragaza ko igihugu cy'u Burundi kitazigera gitera imbere mu gihe kikirongowe na Evariste Ndayishimiye, ndetse akabwira abarundi ko ari gukora ibishoboka byose ndetse n'abarundi bakunda igihugu kugira ngo aze gutabara igihugu. Muramukurikira mu idonido ry'amakuru. Turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cyane kandi ateye ubwoba ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho Perezida Evariste Ndayishimiye yatanze itegeko riteye ubwoba ku basoda n'imbonerakure bari muri Kongo, aho uzajya uhirahira wese agashaka gusubira inyuma, aho kugira ngo ajye kumena amabanga y'ibiriko birabera ku rugamba azajye ahita yicwa. Ibyo bikaba byaratumye imbonerakure zatinye ndetse zikanga kwicirwa muri Kongo na M23, zigahitamo kugaruka mu Burundi, zose zarahise zicwa zigatabwa mu mugezi. Ibi bikaba bikomeje gutera urujijo abatari bake, ndetse bikaba ari ibintu bikomeje gutungura abarundi isinzi bemeza ko igihugu cabo cyapfuye. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, icyo usabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone byondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru ganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ya Evariste Ndayishimiye yamari ko arashikiriza aba majambo usanga akabereye tukiri ku rugamba twarakunda kuvuga bene ayo majambo atabereye twayita amapupagugwa, hanyuma abayavuga nabo tukabita abapupuzi. Murazi neza yuko uyu Evariste Ndayishimiye ariwe Petero Nkurunziza yakoresheje akiri umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu mu bintu byo gusambura CNDD FDD. Ibintu byo gusambura CNDD FDD ari naco gituma ubu bitumvikana ibyashikiriza. Bose barabizi yuko ari umuntu yakunda kuyuha iryosozi, yararira gose mu bintu Petero Nkurunziza ariko arakora, yerekana neza yuko umugambwe kabaye. Bazi umujenerali ariko ararira, umushikiranganje ariko ararira, bose barorera mu manama yabereye kuri permanence y'umugambwe canke Ingozi aho twagiye turahurira.
jewe rero naranse ibintu bariko baragira, ibintu bariko barashaka yuko tujamwo. Ahanini rero bavuga yuko batumwe na Louis Michel ububirigi, bavuga yuko batumwe na Perezida Museveni, Perezida Kagame, ngo mu mugambwe bitezwa kugenda nuku gutwagwa ngo n'umu musulman. Rero vyose bikaba kwari ukubesha, ari naco gituma bigitegurwa twaguma tubwira abantu tuti muragaba tubacira umugani wa Gahanga wishwe n'iki, wishwe n'akarimi kawe. Ati jewe uzokwicwa n'akarimi kawe, jewe nishwe n'ugw'abagabo. Ugw'abagabo, ijambo ry'umugabo n'iki ni rirya jambo ridahinduka, rirya jambo ry'ukuri. Mugabo Petero Nkurunziza yarahekenya ibintu bibi adashobora kumira, akabitabika abandi bakaba aribo baguma baja kuvuga. Twebwe rero twaciriye agace abagumya banga, ari naco bituma na Mohamed Rukara maadui wengi, wenyetamani wengi, wachache wengi, waepusha na ndugu zao na Yesu. Tugiye muravyibuka, hariho abama baraba uturerese, nabonye umwe yamye akerekana asaba ibisabisho, yerekana neza yuko hariho ibintu biriko birategurwa bitari vyiza, asaba yuko Imana yohezagira kugira ngo nihabe akabi kaduka. Ivyo rero hariho abaca bashaka kubikoresha kutariko, mugabo twebwe aho duhagaze ni hahandi. Uwo ni Hussein Rajabu ugaragaza ibiriko biravugwa na Perezida Evariste Ndayishimiye, ndetse akerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye yamye ari umuntu udashobotse, umuntu urira, ari umujenerali, ndetse akaba ari we Nkurunziza yakoresheje mu gusambura umugambwe CNDD FDD, aho Hussein Rajabu arangije yizeza abarundi ko agiye kugaruka mu gihugu kandi akagomba kuza ibintu byose byagiye ku murongo. Tugaruke ku matora ariko arategurwa mu gihugu c'u Burundi, amatora biboneka neza ko ari amatora adaciye mu mucyo, kandi amatora biboneka neza ko ibintu bishobora gukomera cyane mu minsi iri imbere. Evariste Ndayishimiye na Aprona hari ibyo badakubona kumwe. Perezida Ndayishimiye ngo yarumiwe yumvise abatwara Aprona bifuza ko abarundi bose basubiza hamwe, abiswe abansi b'igihugu bagataha gufashanya n'akabandi kubaka igihugu. Nimubaze mwumve ibiriko biraba, ndetse mumenye n'icyo Ndayishimiye korera abarundi. Abadasigana nta muntu n'umwe dufitanye ingorane, bose botaha tugasutangura bishasha. Urabo bavuga ngo barateye kudeta, urabahunze bavuga ngo baragize imigumuko, abo bose bagataha kugira ngo igihugu tugire gute, dusubire tucubake. Iyumvire nk'umuntu aja kuri stade akiyamamaza ko ashigikiye kudeta yo mu 2015 ntuze, yavuze ngo bajya babigize arabishigikiye gose, kuko yavuga ngo nzoca ndabarekura. No kuvuga yuko tugendana ashigikiye kudeta yo mu 2015, akaja kuri stade akiyemeza uko nyene, akiyemeza agiye kurwanya ubutungane, uhanwe wese acamurekura, ubutungane buhanya acamurekura. Yemwe iyo demokrasi nimwikomera amashi mwazaye demokrasi. Kuko umuntu arishira akizana akivugira iryo ashaka, gushika uvuga yuko uzovuguruza ubutungane gahuze. Novuga yuko umuntu aremerewe kuvuga iryo ashaka mu gihugu cy'u Burundi, ahubwo iyo migambi n'ikidutora kuko twakomeje iyo demokrasi. Iyo migambi ikwiye gucitora CNDD-FDD, none izozana ibindi biki. Ngo Perezida Evariste Ndayishimiye rwose avuga ko abavuga ko bazagarukana ubumwe bw'abarundi rwose bari gukora amakosa akomeye cyane. Ibyahise byereka abarundi ko Perezida Evariste Ndayishimiye atantumbero nziza afitiye igihugu uretse kugumya apfukamye mu nda abarundi. Abatari bakeya baribaza impamvu Perezida Evariste Ndayishimiye yahisemo gukora ibi mu gihe igihugu kigeze ahatemba. Tugaruke ku nkuru twari twababwiye mu ntango z'aya makuru, aho abarundi batari bakeya yaba abasoda ndetse n'imbonerakure barihitamo kuva ku rugamba
bakagaruka mu gihugu bihita bicwa ku itegeko rya Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibiziga bitari bike bikaba byaramaze gutorwa ndetse benshi bakemeza ko ibi bintu bigiye kubandanya kuko abasoda b'u Burundi bari gutsindwa bikomeye cyane muri Kongo ariko ntibemererwe gutaha, ikigaragaza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ataneza ashakira abarundi, ariko benshi bakemeza ko ibi bigomba guhagarara vuba na bwangu kuko uko ibintu bimeze uyu munsi bimeze nabi cyane. Mu kandi kanya tuza tubaha amakuru ahambaye cyane arabana n'ibyo bakoreye Ndakugarika umushiranganji wa mbere, aho ubu yamaze gukurwa mu gipolisi c'u Burundi, byose bigakorwa mu ntumbero yo kumwaka ingufu ku buryo bukomeye cyane. Tugaruka ko amakuru yacu hanyuma ndetse tuze no kubabwira icyo yabagiye gukorerwa ndetse n'amakuru menshi y'ibanga yamaze kudushikira yerekeye impamvu bamukuye mu rwego rw'igipolisi bakamushira mu karuhuko. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.